Bakunzi batsya Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, kwemera kuvyara ubuzima. Ni Mama Nyishu, ndabagumbiriye, nizera ko ari impore umwe wese aherereye. Karibu ku banywanyi bacu, ku bakunzi bacu, ku bakunzi b'ikiganiro c'ijambo ry'Imana gicako misi yose kuwa gatatu, tous les mercredis. Turaganira ijambo ry'Imana tukumva ico mpwemu yera yatubiki. Wewe utaruzi ko ari imisi yose kuwa gatatu urabimenye, nawe wari ubizi. Karibu wari umaze imisi ufatiriwe canke waravyibagiye ko ari kuwa gatatu. Karibu nawe ukunda ijambo ry'Imana uryumvirize, niwaheza kuryumviriza ntubigumane, urisangize abandi. Umfashe kuvuga ubutumwa, ingero tuzohabwa ni karibu rero. Dukomeze kuganira ku majambo y'Imana, dukomeze kumva ico Imana itubwira. Naravuze yuko numva nifuza ko tuganira cane kuri soko wacu Aburahamu. Twahereye kuganira kwihamagarwa ryiwe, ingene yahamagawe hama akumvira akagamburuka. Ubu naho rero tugiye kubandanya kumviriza ku mateka ya sokuru, kandi n'ukuri numva nifuza yuko tuzogira ico dukuyemwo mwihamagarwa ry'umuntu. Batubwira ivya Aburahamu, ariko iki gihe ni jewe nawe, ni jewe nawe turiko turabwirwa, ni jewe nawe turiko turumva aya majambo, ni jewe nawe hari ico Imana idushaka. Rero turabandanije kuri ca gice nyene c'12 mw'itanguriro. Ndahera ku karongo k'10. Indanzi y'amajambo itubwira ngo Aburahamu asubukira muri Egiputa. Ngo maze inzara itera muri ico gihugu, nuko Aburahamu aramanuka aja muri Egiputa ngo asuhukireyo, kuko inzara yari nyinshi muri ico gihugu. Ari hafi gushika muri Egiputa, abarira Sarayi umugore wiwe, atumva ndazi kuri umugore w'igikundiro. Nuko abanyegiputa nibakubona bazovuga bati uyo mugore wiwe, bati uyo n'umugore wiwe, baheze banyice nawe bakureke. Ndakwinginze uzuvuge kuri mushikanje, kugira ngo ndabe neza kugira ngo ndabwe neza ku bwawe, ubugingo bwanje ubukirishe ivyo uvuze. Nuko Aburahamu ashitse muri Egiputa, abanyegiputa babona yuko umugore ari mwiza cane. Abamenyekana ba Farawo bamubonye bamushimira Farawo, nuko uwo mugore ajanwa kwa Farawo. Farawo agira Aburahamu neza kubw'uwo, aharonkera intama n'inka n'indogoba z'amapfizi n'amagurano b'abahungu n'abakobwa, n'indogoba zivyara n'ingamiya. Uhoraho ateza ibyago bihambaye Farawo bo n'urugo rwiwe, amuhora Sarayi muka Aburahamu. Maze Farawo ahamagaza Aburahamu aramubaza ati, ico wankoreye co ni iki? Kutambariye ko ari umugore wawe, niki catumye uvuga ko ari mushikawe? Nanje nkamujana nkamugira umugore wanje. Nuko nguyo umugore wawe, mujane wigire. Farawo abarira abantu kumuherekeza, bamuherekezanya n'umugore wiwe n'ivyo yari afise vyose. Ikintu nshaka ko tuvugana muri aya majambo twumvise si vyinshi. Uno musi sindagutevya, sinza kukurambira, ariko ndagomba kukubwira ngo aka kantu nako ugatware. Aburahamu yarahagurutse, ahaguruka nk'uko Imana imubwiye. Ahaguruka aragenda atazi iyo aroye, atazi destination yiwe finale. Gusa yari yarabwiye ngo ugende mu gihugu nzoguha, ariko ntiyari yarabwiye ngo ni igihugu runaka, ntiyari yarabwiye ngo uzomara imisi ingahe mu nzira, ntiyari yarabwiye ngo tekera impamba ingana uku. Oya, yabwiwe gusa ngo haguruka ugende uje mu gihugu nzokwereka. Then arahaguruka. Twaravuganye turavuga tuti none wewe canke jewe biri gute? Ubwo ntaho wumva ijwi ukanana, ntaho wumva umukama gutumye ukavuga ati no ntibishoboka, jewe oyaye, jewe aho hantu ibintu birebire. Ariko Aburahamu wewe
yumvise rimwe gusa acarahaguruka acaragenda. Mugabo ikintu nje kukubwira, Aburahamu naho yumvise rimwe agacahaguruka agacagenda, my dear, ntibyamubujije guhura n'ibibazo. Nguwo urugendo rugitangura ngo inzara ikiratera aho hantu. Umve nawe, naravuze ubushize ni Aburahamu nibwira ko iwabo batari bashonje, kuko urumva turavye métier ya papa wiwe kwa Setera ngo bakora ngo ibigirwamana. Donc bivuga yuko nta nzara, ntibari abantu bakenye, ntibari abantu bashonje, ntibari abantu badafise isambu, niko novuga. Ariko Imana iramubwira ngo haguruka ugende ngo mu gihugu ngo nzokwereka, kandi ngo kuri wewe ngo nzoguha umugisha. Aburahamu arahaguruka aragenda. Bene data, turabona agitanguye urugendo ko aribwo yahuye n'iyo nzara. Ibaze bigatuma yibwira yuko umugore wiwe amwita mushiki we, aramubwira ati untabare uze kuva kuri mushiki wanje, kubera nibakubona bakabona kuri mwiza barashobora gushaka kunyigenza ko, barashobora gushaka kungirira nabi, ariko wewe niwavuga kuri mushikanje barashobora kuzongirira neza kubera wewe, barashobora kuzonkinjisha kubera wewe. Bavyumvikanye na Sarayi ngaho. Nibwira ngo muri ico gihe sinzi Bibiliya ntabyo itubwira, mugabo nk'umwana w'umuntu ndiko ndibaza, ubwo Aburahamu ntiyacatangura kwibaza ati basha ibi bintu nagiyemwo nibiki, ibi bintu ndimwo nibiki, ariko uko nukuri canke se narazimiye canke n'ubuyobe, eske nta dute yagize, nta makenga? Ubwo niyo yariyumvira ati nisubirira inyuma. Nibwira ngo yarakiri hafi, nkuko natwe ushobora kudushikira mu rugendo ukumva ivyo urimwo ntibisobanutse, ukumva ivyo wagiyemwo ntibimeze neza, ukumva umengo wogeza aho canke wogira gute, ariko ntibatubwira ivyo vyose, ariko batubwira ingene Aburahamu yaciye atangura kwiyumvira bona Sarayi biyumvire ingene borokoka, ingene bokira aho hantu ico gihe. Rero aramubwira ati umviriza rero, jewe n'ukuri untabare, uze wemere ko uri mushikanje, kugira ngo nkire, kugira ngo bamfate neza. Turiko turavyiyumvira nk'abantu, aho umuntu w'umugabo vraiment yemera akavuga ati jewe umugore ndamuretse, bamureshe ndiko ndaraba, donc nasiste iyo match canke se ugo rukino. Nibaza yuko aho wabonye ko nukuri nta voie de sortie, nta kundi uri bubigenze, aremera aravuga ati nta kundi nyene ngo tubifundike. Rero niko natwe bihora bimera. Urashobora kuba mu rugendo nawe waragamburutse, urashobora kuba warumviye Imana, urashobora kuba waragenze nkuko ishaka, urashobora kuba uri kuratambuka nkuko ibishaka, ariko ugeze amishama, ugeze hagati mu rugendo canke mu ntango y'urugendo, ukumva umengo warihenze, ugahura n'ibintu bikubabaza, ugahura n'ibicantege, ugahura n'ibikuvuna, ugahura n'ibi. Inshuti mukundwa, nagira ndakubwire ngo ntucike intege, nagira ndakubwire ngo urugendo nturureke, ntusubire inyuma, ahubwo ukomere ku mwami, umwambaze, uhindukira umwambaze. Urabona nk'ubu iyi ngingo bafashe Aburahamu na Sarayi wiwe, yari ingingo bafashe kubw'ubwoba, kubwo gucika intege, kubwo kutabona voie de sortie. Mugabo wumvise ko ngo vyakwegeye ivyawo Farao. Umva nkubwire, Imana niba uri mu kiganza c'Imana, narasomye ijambo rirambwira ngo umutima wisunze umwana wanje sinzowurekurana umwasi namba. Uri mu kiganza c'Imana, uri kuragenda nk'uko Imana igomba, uri mu mugambi w'Imana, irimenya ingene guproteja, irimenya ingene gutabara. Reka kwicira inzira, reka kurondera amavoie de sortie, kubera yuko hari igihe wicira inzira ugasanga uriko urakwegera abandi. Rero ngo Imana ngo iteza ibyago Farao ku bwa Sarayi. Farao ngo aramuhamagara amazi ati nibiki biwangiriye nibiki. Ndakunda Imana, ariko Imana yarahabaye. Aburahamu arokora umugore wiwe, arokora ubwiwe bugingo, ariko kandi abirokorana ngira ngo n'indishyi akababaro yagize mu kuvuga ngo ndemeye kuko Sarayi yitwa mushikanje. Nibwira ngo abubatse bari ngaha bariko baradukurikirana botubwira
canke abari muri urwo rugendo bategura kuzokubakana, ibyo aribyo byose uwo muntu uba wumva ari rwawe, uba wumva ari propriété privée niko novyita, uba wumva umengo nta wundi muntu yokorako. Rero nico gituma navuze nti niba Aburahamu yarageze ku rwego yumva umengo oya reka nemere yitwe mushikanje, nibaza ngo bari désespéré, bari bihebuye, bari babona umengo nta voie de sortie bafise. Mugabo rero ico nkundira Imana iramubwira, iramusubiza, Imana iraraba ukuntu ibigenza. Rero natwe tureme tugirire icyizere Imana, wewe watanguye urugendo, wewe watumwe n'umukama, wewe hari ahantu akurungitse, we hari ibikorwa ariko aragusaba gukora. Nagomba ngo usubire kukwibutsa ngo ivyo byose ntibibuza ibyago kukuzako, ntibibuza ibicantege nke kukuzako, mugabo wumire ku Mana, uyigirire icizere. Niwagira mu nzira hagati ukabona biranse, ukabona umengo ntufise ingene usohoka, hako ingingo wofata zoza gukwegera abandi canke zoza n'ibindi bibi, nagomba ndagusabe ngo ugirire icyizere Imana, izoha gusohora. Iyo yakurungitse izomenya ingene igushikana. Gusa twebwe biratugora kuko urumva iyo ikubwiye ngo haguruka urahaguruka, amadetaye yo hagati ntayo uba wahagurukanye. Mugabo jewe ico nje kukubwira ni izere Imana, uyigumbire, uyigirire icizere, ubane nayo, ugumane nayo, izogushikana. Kandi ivyo vyose ubona umengo ntibiboneka, ntibisobanutse, aho hantu ubona umengo ntubona voie de sortie, wewe uyizere, izogusohokana, irazi ingene izobigenza, ntinanigwa, kandi n'impamba y'urugendo izoyiguha. Shalom, shalom, shalom.